Uyu mugabo yigize impumyi kugira arabe ingeso z'umugore wiwe. Akimara kwigira impumyi, umugore we yamukoreye ivyo bintu bitabaho. Yatanguye kuzarahinduranya abagabo buri kanya buri munsi. N'umugabo vyaramucanze arakura mirora ati nukuri ndabona ingeso zawe zirarenze ibintu bimeze nabi cane. Ivyo bintu ukora ntabwo ari vyiza. Mugabo vyaramucanze avuga ati maka ndabona kabisa ingeso zawe ni imbere. Kare turabe dutangura filime yacu. Mbere yuko tubandanya kora subscribe, like na share kuri rubuga rwacu Inzugi TV. Mbega uno mugabo vyagenze gute? Uno mugabo afise umusheri agomba kuzotora. Kuri ivyo rero yashatse kumupima. Uyu mugabo acafata umwanzuro wo kwigira impumyi kugira apime umugore wiwe arabe no muntu ngomba kuzongira umugore urya arankwiriye. Yacafata umwanzuro wo kwigira impumyi kugira ashobore kuraba uno mugore amupime. Ariko akimara kubigira umugore nta kwihangana afise. Umugore yatanguye kuzarazana abagabo nko ngaha azananye umugabo mu nzu. Umugabo yatanguye kumubwira ati nta muntu burya muri kumwe. Umugore yatanguye kuvuga ati uyu ni mugenzi wanje dukorana ku kazi nena ndamuramutse none ndamuramutse. Umugabo yaragiye kumuramutsa. Umugore yamutambulishije yavuze yuko ari umugenzi wiwe bafise akazi baje gukora. Hari utuntu aje kumufasha nyene muri tekinike. Gombe ico umugore abazanye nuko yamukwegeye mu cumba ati ngo tugende tubanze dukore ivyacu. Urya muntu w'impumyi umureke. Umugabo ivyo vyose babikora abaraba, bibaza ko umugabo ari impumyi atababona, ariko vyose ababibona. Umugabo ahantu yicaye aba yarakaye, hano ari kumwe n'umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo no kuguma amubwira ati boss wihangane n'ukuri amaso yawe azokira. Yibaza ngo boss nico kiba camubajishije nyina amaso, ariko ikimubabaza si ico, ahubwo nuko azi umugore wiwe baguma bamuvyura iminara iri gukorana amashanyarazi. Umukozi niwe agerageza kumwitaho amwihanganisha, ariko boss ikintu kimubabaza nuko abona umugore wiwe ntabarimwo arakora. N'umukozi nawe aba yibaza ngo nuko yo boss yapfuye amaso. N'umugabo avuga ati nta ngorane nzoraba. Hano umugore barahejeje gukora ivyo bakora. Ibintu vyagenze ukuntu nyene ngaha harimwo aravuga ati wewe burya urarungika umugabo wanje burya Jesse ndanamwemera burya n'akazi nta nuko anagashoboye na neza nyene. Umugabo ari ku muryango guma yimvira ninjira ndabafata umugore wanje ivyo bintu abarimwo, ariko ntaco ashobora gukora kubera yigize impumyi. Wovuga gute ko wababonye? Wovuga gute ngo wabafashe ngo ugiye kubafata? Umugabo yemeye kwigira impumyi, ni ngombwa nyene yigira impumyi. Hano umugore aje kubwira umugabo wiwe ko aranasimbe, ariko umugabo yamubwiye ati uribuka ko ngwaye kandi bisabwa ko ari untwara kwa muganga. Umugore yavuze ati wana umukozi aragutwara kwa muganga wana je nta mwanya mfise ubu harano nirukeye ndimo ndagenda we ni unaragutwaye narakurungoye kugira uzo bisabwa ari ufashe. Umugore yagiye ku ngufu kumpaga ati genda ujanye n'umukozi. Umukozi ni wagerageza kwitaho boss. Hano umugore yavuye yava yajazanye ikindi kigabo yasinziriye reka tugendere tubanze tugire fast hanyuma ce twigarukire nyine benteza kuba bimeze nabi cyane tugende. Umugabo ibintu bamukorera kumva umugabo arabona. Umugabo abakanura abarimwe araraba ivyo bikoza. Hano umugore ntahindura aguma hinduranya abagabo ntaguma n'umugabo umwe. Hano yazanye undi mugabo atangura avuga ati ni mwene wacu. Kuri ivyo rero ngaha azohicara nk'imisi 3 aje tuze nyene tubane. Gombe akazi kuno mugabo kamuzanye no kuza aramunyandua. Hano umugabo nawe no kwihangana ntaco ofisi yogira nyene ibintu bimeze nabi cane. Niwe yatoye kuba impumyi. Umugore reka yikorere ivyo akora. Hano nyine umugore nyine barakubita nyine umuzigo ugasanga nyine ibintu bimeze nabi cyane. Hano umugore no ku masifi yavuga ati we burya kungana nuko bakiri muri ivyo umukozi yarinjiye bati mbaya we nindi yagoherusha go kwinjira mu cyumba canje. Umukozi baramwakirije umuriro ibintu bimeze nabi cyane. Umukozi ni wagerageza kwitaho boss yamuzanira utuntu ibintu nyine ibintu bimeze neza cyane. Uno mukozi nawe yibaza ko boss wiwe adakanura, ariko boss wiwe ibintu vyose ababibona, ababona umwitayeho n'utamwitayeho. Hano umugore araza agasaba amafaranga. Baby nashaka amafaranga nyine muri shopping nyine nkora utuntu n'utundi. Baby urakoze kumpa wewe bugenda nagukunda cyane. Umugore akigenda umugabo aribwira mu mutima werindira tuwe nzokunyosha nzogucisha bugufi. Ubona ko ndikijuju mana warakoze kuri uyu mupangu nakoze kubera no mupangu nta ukora sinomenye
nkunda. Akagore niko cakagenda kagahamagara babasheri yampaye amafaranga uyu munsi no kugira dukore shopping tugire tugura utuntu n'utundi ibintu bimere neza cyane. Ntazi yuko abarimwo arategwa n'umugabo we ari mu mukino hano bavuye muri shopping yabo baza ibyishimo ari byinshi we umukozi ari injya niza hateguwe we rabutegura injya twe tugende kuba turikorera akazi kawe ramazo weza aho bari mu matiziga ntwave bibaza ngo nibindi ndaza harabaca batangura kubibaza ngo nibindi binawe n'amasiporo ubusanga barimwo wo ni mwene wabo na mwene umugabo nawo mu madirisha araba barimwo none cyanye no masiporo amani mwibindi bintu ngatu izi ni siporo aba ni siporo usanga ibintu ngahaba mucaka umugabo amugira twe tugiye tumwe turakora siporo burya ibintu bimeze neza ntangorana umugabo no gutwenga ariko iginyo riri kurindi nukwerekana amenyo gusanga rimwe aratwenga hano ntibitevye umugabo umugore no mwijoro arahaguruka ku cyumba cy'umugabo raba ama message bari yose ngo none ngaha mwijoro kunumva umunara wahagaze kandi umunara bisabwa ndawushiremwe amashanyarazi kugira imiyaga yake hano naho baraza nyine no gukora ivyo bakora hanyuma ngabo umugore araza umugabo ari maso we uvuye he nari mvuye ku toilette gukora utuntu n'utundi ntangorana umugabo aramureka ariko umugabo abazi ivy'umugore akora vyose hano umukozi niwe asohora boss akagenda kuba aramutembereza amutembereze kugira boss ashobore gutora akayaga ashobore guhema neza kubera kwirirwa mu nzu amugaburira amurisha bino vyose bituma uno mu boss atangura kwiyumvamwo uno mukozi amasengesho ni menshi umukobwa asengera boss yiwe ati boss mana uramukiza abone gukira agire amagara meza ibintu bimere neza cyane umukozi arasenga ibintu ni vyiza cyane hano naho umugore bamuzaniye amafoto umukozi wo mu rugo yazanye amafoto kumbe umukozi wo mu rugo yaramufotoye amupinga amafoto umugore atanguye kuzana kuburana wamfotorere ibiki nibiki umugabo yavuze ati we ndakanura ako kara gatego nakugiriye ibintu byose ndabizi ubumara yukorera muri ino nzu yanje bwose ndabuzi kumbe we nagutoye nibaza kuri umugore mwiza nagutoye ndakwizeye wewe mugabo wanje mbabarira nukuri izina ndabizi nzosubira ndagukunda cyane ndagukunda wewe urankunda igihe cyose nari ndiyo ntiwigeze unyitaho nta na kimwe wigeze umengo mbona nk'amavyi mbona nk'ibintu bitangaje wereka kunkorako reka kunkorako muri kino gihe cyose nari nigaha nabonye wewe ari we yatanguye kuhindukirira umukozi amubwira ati niwe mugore nabonye mwiza ugirane akagore gatanguye kurakara we uri murafana uhayagize umuyaya imbere yanje umugabo yararakaye wewe urinde uri muravuga iki kuri jewe wewe ufise ububashaki wewe urimbwa mbeye nsokera mu nzu iyi nzu ntabwo akiri gwawe ubu ungiye kwitwara n'umukozi mu boss yaje gusaba urukundo umukozi kugira rawe ko bovyinjiramwe umukozi nawe arelewa asanzwe atahura boss nyene boss iryo yovuga agakomwa no kwiriza ariko karamukunda ni ngombwa ibintu bigende neza cyane usange bagire n'ubukwe bavyari n'abana nawe rero kuri ivyo rero wari muraraba ino video no gusabira kunezerwa ni video ifise ikintu cy'isi ifise ibintu twigisha uri umukobwa ubusanga wari kuba ufise umusheri ashobora kugutwara mukabaho neza ariko hacuzura mugambaniro kacuzura kora ibintu bitari ivyo ikebure bye bye kuri subscribe urakoze kuraba nshuti yanje hamwe mu rugendo rw'umutima Inzugi TV yabazaniye inkuru nziza cyane n'umunezero mwinshi Inzugi TV